ubwa mbere hoho turemeza neza ibibazo bihari biboneka cyane kandi bitugarije iduga ry'ibiciro ridasanzwe inflation extreme ubukene buguma bwiyongera kandi ibiciro biriko biraba umurengera nukuvuga ko ubukene biriko buraba bamwe bita classe moyenne mu Burundi ariko barahera nuwari umufonctionnaire wese agenda gwa muri bwa bukene bita personne vulnérable donc ico bita classe moyenne no kuvuga abantu bashobora kuba hari benshi moyenne babayeho neza bose bariko baragwa mu bukene hagasigara akagwi k'abantu bo hejuru bitwa ko ari bo bashobora kuba babayeho neza kandi ko hejuru ivyo rero nje bica byerekana ubukene ko buriko burabandana agashomeri mu gwaruka kwihebura rumaja hanze gwiruka hirya no hino mengo gwabuze yo va niyo ruja ikibazo c'amadovize kiguma kiboneka cerekana yuko nivyo dukura hanze biguma bibura hariho infrastructure amabarabara canke ibikorwa remezo ingene bimeze urabona ingene vyahako bikorwa nibiriko birakorwa ngo bije mu ngiro bigenda bikwega cyane cyo bita lenteur de chantier ziriko zirakorwa hanyuma turavuga tuti none ivyo bibazo ko bigaragara two vyo va mu nzira gute ico tuvuga rero bwa mbere leta yoshiraho imigwi itatu de grande commission ico twitaba expert de haut niveau ubu rero nta bindi byo kuza kuvuga igifaransa ca politique kitafise yo gifati des experts de haut niveau babandi nyene bawunyoye aba scientifique de haut niveau kugira bige umugwi w'ibibazo bitatu turafise ko tuyibona twese mu gubu haragezaho inyishu kuko nivyo bigwaye umugwi w'ibibazo vya mbere vyigwa byo kuba n'uwo mugumwe nico twita les préalables ni kuvuga vyangombwa bijanye n'ivyo n'intwaro bibabitunganije ubwa mbere dutegeza kuraba ingene ibijanye na cohesion aka kahise nibi vya 2015 ntidushobora kuguma ibi kahise ni vya 2015 bibandanya bivugwa abantu mengo bariko bararaba nayingwe bitegeza guhera muri uwo mugwi iciba kiko kirigwa n'iki ivyo ngo 2015 bashatse bagize gucanke ivya kera bidahera bitegeza gufata intumbero bikaye ikindi kibazo muri uwo mugwi ni bijanye na espace politique n'ivy'amatora ingene bidasubira guteranya Abarundi kuko ubu turi mu bukene n'ibikimuga mu misi zahiginije kuba amatora mu 2025 ivyo bibazo bitaraba mu nziro tuzosubira tuzadamwa dushihane nibi biriko biravugwa vyose bisubira inyuma iki kitagaza gutogwa inyishu Burundu espace politique abantu barisanzwe mu bya politique bashika kuri amatora agenda neza ku buryo abantu bataza kuduteranya bukeye ikigira gatatu ni ntumbero kubijanye n'igiturire na malversation nta giturire na malversation politique nta politique gwanye giturikira ba mu Burundi nta yari ngira naho buzana muri débat boza tukavyerekana nta yari nta nzego ziriko zirakora zibijejwe nta politiki hari nta bantu ariko barahanwa nta bantu nuzura ko giturira harya wumva hari ngo ibi vyononekaye vyaboze vyagize gute hari yanyu abantu ngo subiza abandi ngo va mu mabanga bijya ntibijya sugwanya giturire birafise n'ingene bitumbera n'abahanwa n'ingene bikurikizwa nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo we waranyuruje subiza gusa ubandanye mabanga aho tuzavuga haco bita dysfonctionnement institutionnel urabona ko inzego mu gukora zinjiranamo mu gufata ingingo ugasanga ubushikiranganje ganaka bwafashe ingingo zo mu bundi bushikiranganje hari urabona neza ko haro dysfonctionnement itegeza gutora inyishu ingene inzego zikumwese rugarukirizahe urayoberwa mu stante urayoberwa mu GG urayoberwa OPG urayoberwa ibintu ivyo ni ibintu tubona shaka ijuru vyerekana yuko na leta inzego ziko zirakora umushinga amateka ari ivanga muri ibi ukabona ko hari ico bita ressources humaines ingene abantu bariko barashingwa amabanga muri igihugu mbe inzego zifise abantu bafise ubushobozi bungana gute ubushakashatsi na recherche scientifique iryo terambere tudafise des maisons tudafise ibigo biriko baragira ubushakashatsi vyemewe muzoboneka gute kurondera uburyo bwo hanze aya madovize agumabura strategie dufise niyi de mobilisation des ressources extérieures
strategy dufise yuko imfashanyo injira mu gihugu cy'u Burundi niba tuyikeneye niyi strategy dufise yuko dushaka kwa kamadeni aboneka iri he nihe strategy kugira abagwiza tunga bo hanze bashobore kwinjiza imitahe mu Burundi dufise iyi dufise strategy ku buryo bije bita partenariat public privé bishobore kwinjiza amahera mu Burundi iri he gouvernance budgétaire ivyingene amafaranga ya leta akoreshwa ingena controlwa ingena abantu bagira hajya banga abantu berekana amatungo imbere yuko baje mu mabanga bise gouvernance budgétaire birihe hari ibintu bitari ko birakogwa kandi bigaragara za cour de compte ziriko zikora iki mu kontora amahera ya leta ndiko kirakogwa nibica birabare bijaye na mentalite yo kwigura mentalite z'abarundi n'umusigine bigenza ivyo umwanya dusesagura imisi mikuru ya mahama usanga abantu mengo turasamaye kuva kuwa 30 ivyo rero wo mugwambe tuza kuvyicarira turafite twese nyinshi tubitaka mugabo bikafata inumbero burundu ubugira kabiri iyo indi ya kabiri nukura none turavyo dufise potentialite niye secteur zo tuzadira croissance mu Burundi dushira imbere umwanya mu burimye umwanya mu butare umwanya mu tourisme niki amadebara ngo burimye n'ubworozi ngo butare niki twashize imbere kimwe cyo kugarukiriza he ivuga amatu twanze tukemaza yuko Burundi ngene bumeze ntuzobakubura inyungu ubworozi aribwo buzobukura muri ubukene igihugu kingana gutya n'abantu bangana gutya n'ubutongo bungana gutya ukumara ivyo wemeza niko bimeze si kandi niko bimeze kandi n'ubutare bwonyene si buzodukura mu bukene ntibona bishoboye keshe bwarige tuba ubutare buzoza ngo dufise agahiye neje bundi harabaye icigwa c'umurundi akomeye tware wose ngenda wose Ndikumana ntiyabigarutseko none biheze twashitse kuki niki kiyo kiraja mu ngiro paraporasi ntiyabivuza tubutare umurundi teza kwiza kwa tuti priorité none biri kumus ntibikunda nibindi bihugu suko wo watove tuti nashize imbere education canke service turavye Burundi aho buri muri aka karere ngaba kuguma gutyo ku munsi je ne vois pas ingene ibintu byo kugenda canke le rôle des acteurs umwe wese ajejwe iki kugira tubishikeko leta ijejwe iki abikora twabajejwe iki leta ari gusangira ikijejwe iditake kuvugiye mu biciro bikanga ibintu kavyinjiramwo bikanga rabi vya anagesa rabi ibintu byose ukasanga ibyitari kujamo ugasanga ibirimo secteur privé ugasanga kumene kirashigikirwa harabandi cyo bita definition des acteurs werete aho garukiriza nahubwira ibintu bigene neza abagwiza tunga bashaka gukora ibi ama ONG na société civile naho bageza ngaha hama kubiyana ya environnement des affaires ishobore kuboneka kandi ibazo dufisa abagwiza tunga bangana bito amahera yinjira mu gihugu investment direct transingana gute no kuraba neza ya decentralisation dushaka kugira iravugwa ivyigwa bitwereka aya makomine ajengana amarisoza azogenda ibirihe si politique bijya harabi ikintu scientifique kivuga tuti nyimba makomine azaguka nyimba amantu azava katwivyo twimirijemo mbega amakomine azoronka ubuhe bushobozi ubunye vyizwe neza uravye kugira iyi croissance biri kiraboneka igire icifanye canke dushaka gushika kuri todo croissance ingana gute kugira ubwo bukene bugabanuke byose ntanyishu si ibintu byo kuja ku munsi igira gatatu ico bita evaluation des dividendes de développement iyo croissance urondera non iba partage gute uhera he c'est de référence mu statistique dushaka abanyagihugu bafungura kangahe ku munsi kugira tuve kubabayeho neza iyo reference dufise ni abantu bafungura gute biga bicaye he bameze gute bafise uragira des standard ukavuga ati nizi izi tutaradishikira mu ikomine hehe nato turakora we mu standard nizi mukana ushaka gumaguza gutya zirihe nazo dufise todo pauvre tufatirako nimbi croissance yabonetse tuzoyibona gute mu buzima bw'abanyagihugu
uyibona gute umurundi tusako ko bafunguye umwana afungura kangahe ivyo turabi yembereza ko twabiyembereza ko none uzova gutyo terambere kuri ko riraza ahandi baragaragaza bakavuga bati twifuza ko kugira uvuge nka equipement pauvreté ntuze ya condition de vie ukanavuga tuti mwikomine nabahe barundi bashobora kuba bakirara ku kirago babakirira ku mutoto badafise ahantu bakigira nabafise amasa ibyo ubifise neme statistique muri commune kuvuga tuti none ya croissance je ivyo yabikuye mu nzira yabikuye mu nzira tweke nibire byo turavuga tuti todo kuvere tuko turavuga ivy'amadovize ngo turakura ibintu hanze hari ama indicateur ufatirako uri kuratubwira ko hari ibitoro canke biko biraza tubwire reserve do change muri BRB nyine zingana n'amezi angahe ataraba nk'amezi atatu kiba kikiri giswahili ukiri munsi y'ukwezi mu ndwi zitatu ivyo bintu zobironka gute hari ama indicateur taux de couverture des importations par les exportations ingana gute nimba tuvuga ko twateye imbere bibatubwire nko mu mezi atandatu ati kuva muri jamvye ubigeza fako tugaze indicateur abanyagihugu natwe turabirako ivyo bintu maze gutora inyishu aya ma grande commission haca bareje bitari des états généraux des forces vives abenga babicoce batweretse les états généraux des forces vives aho racatumirwa reba bamwe bose bakunda kuvuga vyinshi baze kwiga bumve ibintu bigenda ibindi bihugu bigenda ko muri amakosa d'expert baragana expertise y'abantu b'abanyamahanga kubabishitse ko kudusumbya ibihugu nka Taiwan zande bambe za Singapore canke bito ibihugu bito bitera imbere gute n'uburimyi bwabiteje imbere ibihugu buto muri siripepe siko bigenda nta matongo ubufise y'ama hegitari bikunda muri ubu none kutungana twogira gute turagahugu gato abantu bariko baragwira nico gituma n'ivyo kura dividende do development turiko tura mu myaka ubu turi miliyoni 12 ndabingene vyifasha projection batwereka tuti mu myaka 30 bizaba bimeze ukuntu turiko turabaho gute si bya bini nyene baguma ngaho tutabana na dan 20 dan 30 iyo tuja kandi bazo byamaze kutwugariza hanyuma rero iyo etage zone de force vive haca bahasoka de grande recommandation zibi hakabico bitalo document de vision nationale cette fois turabico duhurira ko digisha kudukiza kibaye haca ba appropriation étape kikurikira appropriation gouvernementale igisa kiba cakini kigiye mwitiruwa leta iracemanga kikabicaye hanyuma gaca tubishire mu ngiro rero nimba ari leta bashiraho barakwihari bishoboye barabo bongera ngo baramunzego barabiki a partir des indicateurs ko turagira n'umuntu hazoshingwa amabanga dusagiye gukora